nkuko vyama bigenda uko umwaka utashe kuri no 16 munyonyo hatunganijwe indwi yahariwe intwari mu Umugambwe Cndd-Fdd. Ibiro vyo gutanguza iyo ndwi yahariwe intwari bikaba vyatangujwe n'inkuko ya Misa yabereye kuri sigisare ya Gifurwe muri komine ya Mpanda. Inyuma y'iyo nkuko ya Misa haciye hakurikira gushinga ingori z'amashurwe ku ntatemwa za bamwe baguye ku rugamba bishwe ziri mu itongo ry'abapfuye ari ku mutumba wa Gifurwe, ahari icibutso kigira kiti ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Umusaseredoti yahereje inkuko ya Misa akaba yasavye abishizo ntwari gusaba Imana ikigongwe. Ko twarusaba avukanye twabanye abakatwitangira cyo tukeguka Imana. Uyu munsi n'abakiri mu purgatoire l'olier de purification tusaba ngo umukama bacyorore bimwe vyiza by'abantu nkabare ukane ku meza aho bashaka kwikontempla bari kumwe n'abera n'abandi bamarayika bakikije Imana mukama b'ijuru. Izuka ry'abapfuye ririho. Yesu yaravyerekanye hazura Lazaro, Eliya igihazura asubiza ubuzima umuhungu w'umugore w'iserepta. Abapfuye bazozuka tusura kubonana rero bavandimwe rero turabona yuko duhamagariwe twese gufatana mu nda turi abarundi twese ugusesa amaraso Imana yarabigucije nibwirizwa ngo ntiwice bajya biri wacu abatwasomye turi kandi duhabe dusubira gusoma mu kuri atagatifu byabagiriye kuntu baganda kubona twebwe bene wabo ivyo bintu nitwo bisubira kandi babikoze bose basa Imana imbabazi nubwo tawa yakubonye umenye ko Imana yakubonye kandi undazi kandi ukarakujya mu mutima ni wabinga ndabizi turapfa kugenda gusa twacimitse mugabo mu mutima kari tugatwenga ariko mu mutima kari saba Imana imbabazi naho tawa yako nubwo turwara bikoze ukaba tuboheje abandi kubikora we kwigumira inyuma saba Imana imbabazi barabikoze twirinde rero gusura muri ico gicumuro twirinde gusura muri ico gicumuro kujya musaraba handitse muri hica ubwoko hica ubutegetsi bubi baraharashe. None rero bavandimwe uyu munsi duheze gukana Misa twikwita mu kikiriza twarakoze nabi bajya bene bacu tukiri kumwe nubwo tutari kuba tukiri kumwe Imana yo yari kumenya ingeri bahamagara umunsi ugeze kuko uwo munsi uzongera kuri twese. None rero cyajya mu kujya musaraba twogenda turijanye hica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Umunyamabanga w'Umugambwe Cndd-Fdd nawe mu ijambo ryiwe akaba yagarutse ku nsiguro y'icivugo cahariwe inondwi kigira kiti bahumure iyo tuvuye turahazi aho turi turahabona dutegure neza iyo tuja ntitugwe mu kibira tutazi. Kwa 16 munyonyo ku mwaka utashe turibuka bene wacu, turibuka urugendo twagize, urugendo rutari rworoshe. Uyu munsi rero turi ngaha ku Mpanda mu twibuka murabizi hari abaguye ku rugamba bemeye bagatanga amaraso bakemera bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo igihugu gihinduke abene igihugu bagire iteka mu gucabo. Uretse rero abagiye bahitanwa n'intambara hirya no hino mu gihugu kubera ko turagwana kandi aho umuntu uri kunagwana numva bawe ngupfa, hariho n'abandi rero bapfuye mugabo batari ku rugamba. Aba benshi mirongo bapfuye ku munsi umwe cyo kuri amatariki muzo gusanga bapfuye ku munsi umwe. Hariho abiciwe mu mivyiru hariya muri komine hariya muri Musigati hariya ku Muyebe. Ibi rero gituma bavuga bati ntico ubwo gitutegetse bubi ni kubera abatabicene abarongoye abandi batabitwamo neza. Ngira mu magezi twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi ni yame ashishoza ntajanye nyabahururu. Nivyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atana kose dogeri baye baheje kubica ivyo bikoresho byose byaje bishika. Nico gituma rero twamaze turivuga tuti hica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Murumva iyo barindira iyo bagira kose dogeri yari kubona amasaha 5 maze amasaha 5 byashitse bacabera ntituzovyibagira kuko byatwaye intwari harimo ngaha intwaza ngabo zari kirumara ku rugamba hariho bitamo nakongera bose baramuzi yaduteraniza amafoni yose twarekipeye tukumva abasoda ba leta bariko baravugana mu gihugu cyose tukatumenya ko umwasi wese ari